Chuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije aho muri hose abari mu Buraya abari muri Aziya abari muri Afrika mu Burundi mu Rwanda muri Congo East Africa mwese turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana turi kumwe n'umutumire Apotre Benantunga nayo ndabaramukije ndaramukije n'abatwumviriza hamwe n'abazotwumviriza. Apotre intumwa y'Imana mu bantu ukaba umwanditsi w'ibitabo ukaba umushakashatsi n'umusesanguzi mbere ku batabizi akaba ari we werekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022 niwe werekanye donido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini ukaba ugwanye ivyiyumvyo vy'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Ikibazo c'interamwe muri Kongo kirangayikishije akarere zarakomejwe zirakomera ku buryo bigoye kuzibuza ububisha zikora kuko iyo bazikomye muri Kongo zica ziruka mu Burundi zigafatwa neza na CNDD FDD buke zigasubira Kongo canke zikaje kudurumbanya igihugu cy'u Rwanda. Usesangura inyishu y'ico kibazo ni yihe? Urakoze cyane kuri ico kibazo c'inkoramutima mbajije. Aka karere k'ibiyaga binini gafise ikibazo gikomeye kubijanye n'ubwoko, mugera w'ubwoko washizweho n'abakoroni cyane cyane Abadage n'Ababirigi. Mbere umwe mu Babirigi yigisha kuri Université du Louvain yaravuze ati ico bashaka baragishitseko kubera yuko batwigishije ivy'amacakubiri ashingiye ku moko hanyuma turavyumva turabikurikiza bo rero bavuga ko babishoboye kandi nivyo kuko iki kibazo c'amoko muri kano karere k'ibiyaga binini kimaze guhitana abantu benshi cyane muri bino bihugu byacu. Ikibazo rero c'intera hamwe umbajije ni ikibazo gikomeye kuko intera hamwe zakozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 zabifashijwemwo n'ibihugu bimwe bimwe hanyuma zimaze gutsindwa zarahunze, ariko reka nsubira inyuma zitaratsindwa. Ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda 1994 ryaheruka kuba mu Burundi 1993 mu kwezi kw'icumi. Ibi bintu ndashaka ko abarundi babimenya ndetse nabo muri kano karere. Kuva mu 1959 hatangura akabi kabishe k'ihonyabwoko muri kano karere k'ibiyaga binini, nagira ngo ndabibutse ko 1959 mu Rwanda bakoze ihonyabwoko rikorerwa Abatutsi kuri Kayibanda. Hanyuma 1965 bagerageza gukora, hanyuma 1963 kugeza 1965 mu Burundi bariko baragerageza gukora nk'ivyakozwe mu Rwanda, ariko kubera gufatana mu nda kw'abarundi birabata kuwa amazi ntivyaborohera. Mu Burundi rero baciye biyongeza mu 1972 habaho umugwi wabitwa Abahutu bagomba kwigarurira ubutegetsi ariko babanje kwica bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ivyo biri mu bitabo bitandukanye nk'icyanditswe na Nova Nintunzi n'abanze amaraporo yabo hanze n'amaraporo yakozwe na leta y'u Burundi, ndetse bikabonekera no mu bushakashatsi natwe twakoze aho twabishize mu bitabo twanditse twerekana ingene byagenze. Ivyo rero bibaye mu 1972 mu Burundi bakica abantu, mu 1973 byaciye biba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bica abantu. Ntivyarekeye aho, mu 1988 byaciye bisubira kuba mu Burundi intega marangara, inganda ziratikira, Abatutsi sinzi baricwa
n'abari barahungiye mu Rwanda, hanyuma baca basubirayo. 91 barabigerageza ntivyakunda, ariko 93 barabishobora, bica abatutsi barenga 120,000 mu Burundi. Aho 93 babikoze, mu 94 byaciye biba mu Rwanda. No kuvuga ko ibihugu byacu Burundi n'u Rwanda ababikora womengo ni bamwe barakorana ku munsi canke nabo bakaba bafise nk'umwigisha umwe ababwira ati nimukora ibi bakaca babikora. Uyu munsi rero ikibazo mumbajije gihuriranye nuko ku mbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo haboneka ko ibintu bibiri nyamukuru. Icyambere ni kijanye nuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba zarategetse Tshisekedi kugira ibiganiro bicaranye na AFC M23 kubijanye no kugarukana umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kiboneka kuri izo mbuga ngurukana bumenyi n'amagara y'umukuru w'igihugu bavuga ko yoba ameze nabi aho ari kwivuriza mu Bubiligi. Twebwe tukaba tumusabira kugira ngo akire, agire amagara meza, kugira ngo igihe kimwe ivyo ariko arakorana na Varasi Ndayishimiye baze babibarizwe hamwe, kuko inganda z'abasirikare b'Abarundi n'imbonerakure zitikirira muri Kongo ntibishobora kwijana atawe bibajijwe, ntibishoboka. Tukaba tumwifuriza yuko yokira kugira ngo yitegurire intahe y'ubushinga ntahe izoba kubite mu gahanga izi nganda batikiza muri Kongo babahora ubwoko bahora uko barema, kuko ibikorwa bikorerwa mu buseruko bwa Kongo ni ibikorwa by'ihonyabwoko, kuko bica abantu babazizanwa n'Abanyarwanda kandi ari Abakongomani, kuko basigariye muri Kongo kubera imipaka yaciwe n'abo bakoroni. Rero ntibashobora kuzira uko bavutse, niba bashaka kubirukana nibabirukanane n'amasambu yabo, maze ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda bisubirane imibe zavyo muri kiriya gihugu ca Kongo mbirigi, kugira ngo Kongo yo mu gihe ca demokrasi ibeho ifise imbibe zikwiriye Kongo, kuko imbibe za Kongo uyu munsi ni imbibe za Kongo mbirigi, kubera ko u Burundi niyo buri, u Rwanda niyo ruri, badusubiza imbibe zacu canke bareka abantu babeho nk'Abakongomani batabatandukanya n'abandi banyagihugu b'Abakongomani. Ikibazo rero mwambajije muti barakomejwe, izo nterahamwe zarakomejwe, nivyo bamaze gutsindwa muri Kongo, bamaze gutsindwa mu Rwanda, barahunze bahungira muri Kongo. Amategeko mpuzamakungu avuga yuko HCR abahunze bafise ibigwanisho niyo bo barabasirikare, icambere gikorwa ifadikanije na leta babaka ibirwanisho bakaba basivile bagashyirwa mu makambi y'impunzi. Ibyo rero ntivyabaye muri Kongo ku ntwaro ya Mobutu, kuko bahawe nyabona ibindi bigwanisho vyongerereza ivyo bari bafise. Ibyo tubibona mu bitabo vyanditswe n'Abafaransa bavuga ibijanye n'ivy'interahamwe n'abasirikare bahunze bava mu Rwanda baja muri Kongo uko babayeho. Ivyo rero bikaba ari byo vyatumye izo nterahamwe zikomera muri Kongo, kubera ko zakomejwe n'ababahaye ivyo bigwanisho, zikomezwa na Kongo ubwayo ariyo leta yarirongowe na Mobutu. Uyu munsi rero ivyo bigwanisho bikaba ivyo bakoresha, kandi ivyo bigwanisho ni vyinshi bizwi n'ababitanze. Inama zitandukanye zarabaye, harabaho amaraporo atandukanye, harafatwa ingingo zitandukanye no muri Loni,
aho bavuga yuko bokwaka ibigwanisho interahamwe kuko zakozeho nyabwoko hanyuma mbere bagafatwa. Ariko ivyo vyahereye muri izo mpapuro, muri izo raporo basohoye, nta na kimwe cyakozwe. Uyu munsi rero leta ya Tshisekedi iyo yaje ibica biracika, interahamwe ziri mu nzego z'igihugu, ziri mu nzego z'igisirikare zitandukanye. Aha rero umuntu wese yo kwibaza asanga uyu munsi Tshisekedi yo kwemera, kuko yaramaze kuvyemera niko avuga, uretse ko atari rya mbere yemera ibintu akabireka, hamwe yokora ibiganiro na AFC M23 bagahagarika intambara, izi nterahamwe arazishirahe, ziramwemerera gufatwa no kwaka ibibanisho. Sinibaza ko bizomworohera. Aha arahaziga ingorane zikomeye zishaka no kumwambura ubuzima, kuko ntibazokwemera ko abafata, bazomuhitana. Jambo ry'Imana rero bavuga ngo umunyakibaho atakimwirukanye. Bariya kuko bashesha amaraso bazopfa biruka ngahini. Ubu rero baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ntiburasebuja. Tshisekedi yemeye ibiganiro no kuvuga ngo yikuye kw'interahamwe, ariko mugenzi we Barasunda yishimiye nawe arazifise, kandi iziri muri Kongo zirukiwe cyane ko narababwiye ko mu minsi heze yuko interahamwe ziri hanze mu bihugu bikomeye mu bihugu bitandukanye, zubaka amazu meza i Burundi, zihabwa amatongo i Burundi, zigatwara imiryango mu Burundi, kuko Burundi basigaye bacita igihugu mputu. Ivyo rero tukabona yuko na Barasunda yishimira bafite ikibazo gikomeye, kuko agiye kwakira interahamwe nyinshi ziruta izo yarafise, kuko icyo umwana w'umuntu aririye arakironka. Nkako biravugwa ko bakoranye mu Rwanda mu gihe cya 1994, ko bagiriye formation hamwe. Rero hari amasezerano hagati ya CNDD yakisinywe na Nyangoma hamwe na FDLR ndetse na FNL Paripehutu, no kuvuga ngo umugwi w'abajenosideri bo muri kano karere barasinyaniye amasezerano yo gukorana. Muribuka mwese yakoro ya Rusaka iravuga yuko imigwi yose y'iterabwoba igomba gufatwa igatuzwa muri kano karere, kandi aho bavugamo CNDD-FDD, bakavugamo CNDD, bakavuga FNL Paripehutu, bakavuga FDLR, bakavuga n'indi migwi myinshi yakorera muri Kongo. Nkaba rero jewe mbona yuko ubutigu bugeze hagati y'urupfu n'ubuzima, hagati y'amenyo n'ururimi by'ingona, niho aba baperezida babiri bari, aribo Barasunda yishimiye na Tshisekedi Chilombo, kuko bahetse ingwe barayibika. Ubu rero bagomba kuyitura ataho bayishira, sinzi uko bazobigenza. Hari ikibazo gikomeye cyane Burundi bufise ngira ngo batabona. Ndabona abarundi benshi basa nkaho basinziriye. Barasunda yishimiye avuga ati igihugu ciciyorobetse ntibashobora kugiranira imigenderanire, akavuga u Rwanda ngo ni igihugu ciciyorobetse, akavuga yuko atazopfa agirana imigenderanire nabo. Aho rero nkavuga nti wanka bangwe ntiwankazana ndabe. U Rwanda ni igihugu duturanye, kandi abanyarwanda n'abarundi nta tandukaniro na rimwe ririho, ndetse nabo mu seruko bwa Kongo ushize kwa muri kano karere k'ibiyaga binini, cyane cyane mu seruko bwa Afrika, abantu bose bahari ndababwira 89% ni bamwe, abariho batasangiye igisekuru nabo nyine baregeranye, kuko abantu bose bava ku muntu umwe
ari we Adamu na Eva. Bo vyanka bo vyemera, uyu munsi hariho ibishobora gukorwa kugira ngo abantu babonane, kugira ngo abantu bamenye ubucuti bafitaniye ku bijanye n'amaraso, ari vyo ADN. Rero nkaba mbona ku kibazo mwambajije ko hari ikibazo gikomeye, abarundi abo muri kano karere k'ibiyaga binini bakwiye gukanura bakikangura bakava mu gacerere barimwo, tukagwaniriza hamwe ivyiyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko hamwe n'ubwicandegira butungane. Twese turi hamwe kugira ngo abavyeyi bavyare baheke. Bitabaye ivyo ihonyabwoko rya Nyamwinshi rigiye kuba, Nyamugigima igiye kugigimira ku Barundi, kandi abo bantu babirimwo ari bo bakuru b'ibihugu Ndayishimiye na Tshisekedi bataravye neza bazoba bambere mu bo bizohitana, kubera bazohitanwa n'izo ntera hamwe babitse bagaheka, bahetse ingwe izobahitana ikabahekura. Jewe nuko ndabibona, nkibaza ko abarundi bose nabo muri kano karere bakwiye guhaguruka tukagwanya abicanyi, abajenosideri, bagateshwa bagata, hanyuma twese hamwe tukaja ku ntumbero yo guharanira amahoro n'umutekano n'iterambere ridakumira. Abasirikare mworikanura, abajeje umutekano n'abapolisi mwese mukarikanura, kubera ko mu Burundi hagiye kuba ibintu bitari vyiza, kubera ibyo tubona n'ibyo twumva bihagaritse imitima abatari bake. Abasubiye kubashimira, murakoze.